ndabaramukije bakundwa nshuti zanje bene data muri ngaha kuri jewe n'amahigwe akomeye cyane kubana namwe muri uyu mwanya kugira ngo dusangire umwanya w'ikiyago tuyage ku ijambo ry'Imana, tubone umugambi w'Imana, integuro y'Imana ihwanye n'iki gihe cya nyuma. Ikigwa cyacu cyo muri uyu mwanya ni ibanga ry'igitabo kizinguruye. Ni igitabo kiboneka mu byahishuriwe Yohana ikigabane cy'icumi kuva ku murongo wa mbere ukabandanya, no mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya gatanu umurongo wa mbere naho nyene ukabandanya. Reka dusome mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya gatanu umurongo wa mbere ukabandanya. Haravuga hati, mbona igitabo mu kuboko kw'iburyo kw'ivyagiye kuri ya ntebe cyanditse imbere n'inyuma, kidombagije nk'udushasharandwi tukimatanije tudomyemo ikimenyetso. Mbona umumarayika w'inkomezi nyinshi asemereza ijwi rirenga ati, ninde bibereye ko azingurura kijya gitabo ngo amene ibikimatanije? Ntihagira uwo mu ijuru cyangwa uwo ku isi cyangwa uw'ikuzimu ashobora kuzingurura icyo gitabo cyangwa kukiraba. Nanjye ndizwa cyane nuko hatabonetse ubereye kuzingurura icyo gitabo cyangwa kukiraba. Umwe muri ba bakuru arambarira ati, ntacurira intambwe yo mu muryango wa Yuda, umunago wo ku gishyitsi cya Dawidi, yaranesheje ngo azingurure igitabo amene ibikimatanije ndwi. Mbona hagati ya ya ntebe na bya binyabugingo bine no hagati ya ba bakuru umwagazi w'intama ahagaze asa n'uwishwe, afise amahembe ndwi n'amaso ndwi, nivyo mpwemu ndwi z'Imana zatumwe kwama zija mu isi yose. Araza agikura mu kuboko kw'iburyo kw'ivyagiye kuri ya ntebe. Amaze kwabira icyo gitabo, bya binyabugingo bine na ba bakuru 24 baca bikubita imbere y'uwo mwagazi, bafite inanga bose n'inzabya z'izahabu zuzuye imibavu niyo gusenga kw'abera. Baririmba indirimbo nsha bati, birakubereye kwabira igitabo no kumena ibikimatanije, kuko wishwe ugacungurira Imana abo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose, ubacunguje amaraso yawe, ukabahindura ubwami bw'Imana yacu no kuba abaherezi bayo, kandi bazoba abami mu isi. No mu kigabane cy'icumi byahishuriwe Yohana umurongo wa mbere ukabandanya, haravuga hati, mbona umumarayika wundi w'inkomezi amanuka ava mu ijuru yambaye igicu, no mu mutwe yari yambaye umunyu w'amazi, mu maso hiwe hasa n'izuba, amaguru yiwe asa n'inkingi z'umuriro. Yari afise mu minwe agatabo kazinguruye, ashinga ikirenge cy'iburyo ku kiyaga, icy'ibumoso agishinga imusozi. Asemerera n'ijwi rirenga nk'uko intambwe yivuga, asemereye imituragaro ndwi ituragara amajwi yayo. Ese Imana yohezagira imitima yacu iyihezagije ijambo ryayo, kandi ikanatwemerera no kuritahura. Ibanga ry'igitabo kizinguruye, murashobora gufata ibyicaro byanyu. Iki gitabo kiboneka ngaha mu kuboko kw'iburyo kw'ivyagiye ku ntebe mu kigabane cya gatanu umurongo wa mbere mu byahishuriwe Yohana. Nico gitabo nyene umumarayika w'inkomezi wo mu byahishuriwe Yohana ikigabane cy'icumi azana, akakizana mu kuboko kwiwe kwizinguruye. Kuko uwuzana iki gitabo ni Kristo, kandi azafise iki gitabo gihesha uburenganzira, iki gitabo kizinguruye mu kuboko kwiwe, kuko aba yacakiriye mu kuboko kw'iburyo kw'ivyagiye ku ntebe, yakizingururiye mu ijuru. Mu ikigabane cya gatandatu cyo mu byahishuriwe Yohana, hamwe no mu kigabane cy'umunani ku murongo wa mbere, no kuvuga ikigabane cya gatandatu n'icy'umunani, aho hari ukugurwa kw'iki gitabo kimatanishijwe udushasharandwi. Hanyuma naho mu kigabane cy'icumi yururukana iki gitabo kizinguruye mu kuboko kwiwe. Rero murabona, iki gitabo ni igitabo gihesha uburenganzira ku majuru n'isi. Adamu yarigeze kuba gifise, hama aratakaza uburenganzira bwiwe igihe yacumura.
yaciye anyagwa uburenganzira bwiwe bwose, uburenganzira ku buzima buhoraho, uburenganzira ku mubiri uhoraho, uburenganzira ku munezero uhoraho, uburenganzira ku magara meza ahoraho, uburenganzira ku buyabaga buhoraho no ku ntwaro ihoraho. Ubwo burenganzira bwose buhoraho Adamu yaratakaje ubu burenganzira bwose, yarabunyazwe. Ni ukuvuga ko aho bwananyazwe n'uruvyaro rwose rwa Adamu. Icyo nicyo gituma tubona ko yaciye akugwa mu itongo rya Edeni, kuko iyo aguma ngaho mu itongo rya Edeni yari guhava aramvura ukuboko kwiwe akamura ivyamwa biri ku giti cy'ubugingo akarya, hama akabaho ibihe bidashira. Ibyo byari gusigura ko ariye, ko yakiriye akajya icyo gitabo gihesha uburenganzira. Ariko cyaciye cyakigwa n'Imana, cyaciye gifatwa n'Imana. Rero mu Vyahishuriwe Yohana ikigabane cya 5 umurongo wa 1 ukabandanya, turabona ko cyaciye kiguma kiri mu kuboko kw'iburyo kw'Imana. Ariko mu gihe cya nyuma, mu gihe cy'iherezo, mu ijuru harava iri tangazo twumvise mu kigabane cya 5, ahatubwira hati: mbona igitabo mu kuboko kw'iburyo kw'ivyagiye kuri ya ntebe cyanditse imbere n'inyuma, kidombagijemo udushasharandwi tukimatanije tudomyemo ikimenyetso. Mbona umumarayika w'inkomezi nyinshi asemereza ijwi rirenga ati: ninde bibereye ko azingurura kijya gitabo ngo amene ibikimatanije? Ntihagira uwo mu ijuru cyangwa uwo ku isi cyangwa uw'ikuzimu ashobora kuzingurura icyo gitabo cyangwa no kukiraba. Nanjye ndizogwa cyane nuko hatabonetse ubereye kuzingurura icyo gitabo cyangwa kukiraba. Rero murabona ko haba mu ijuru cyangwa ku isi cyangwa ikuzimu ntihabonetse umuntu n'umwe abereye kwakira iki gitabo ngo akizingurure. Mbere nta n'uwari abereye kukiraba cyangwa gusoma iki gitabo. None ni kubera iki ibintu byari bimeze uko? Kuko umuntu wese yari ari ku isi cyangwa yari yaje ku isi, yari yaje biciye mu guhura k'umugabo n'umugore, kandi Adamu nawe yari yaje mu bundi buryo, nawe yari yacumuye. Mbega none gute kuri Kristo? Kristo nawe yari he? Yesu Kristo yari ku ntebe yo kutuvugira. Igihe hatangwa iri tangazo, igihe hari hageze igihe cyo kugurwa, kuzingurwa kw'iki gitabo. Rero murabona, yategezwa kuba ikiremwa muntu, cyategeza kuba ikiremwa muntu, kuko aho hariho abamarayika bakuru, hariho n'abamarayika nabo, ariko nta n'umwe wo muri bo yari afise ubushobozi bwo gukora icyo gikorwa, kuko yategezwa kuba ari ikiremwa muntu ngaha ku isi. Rero turashobora kubona ko iyo hataboneka n'umwe abereye kwakira icyo gitabo ngo azingurure ibyo bikimatanije. Nicyo gituma Yohana yarize cyane, kuko ibintu imbere y'iryo tegeko ry'Imana, ibintu byari bikomeye cyane, kuko iyo hataboneka ubereye kwakira icyo gitabo ngo amene ibikimatanije, ibyaremwe byose byari guca bisubira kumera uko byari biri imbere y'uko biremwa. Rero iki gitabo gihesha uburenganzira, ni ukuvuga iki gitabo ni igitabo gihesha uburenganzira ku majuru n'isi. Ni igitabo cy'ubucunguzi bw'ibyaremwe byose. Rero murabona iki gitabo ingene ari ingirakamaro cyane. Iki gitabo gihesha uburenganzira, kandi umuntu umwe gusa niwe ashobora kwakira icyo gitabo akazingurura ibyo bikimatanije, kandi uwo ni Yesu Kristo, umwagazi w'intama w'Imana. Uwo kandi niwe ntare yo mu muryango wa Yuda. Igihe umukuru yamwerekanye nk'intare yo mu muryango wa Yuda, ariko Yohana yamubonye asa n'umwagazi w'intama. None ni kubera ko yabonetse ameze gutyo? Kuko ni intare iza mu buryo buciye bugufi cyane, ku buryo iboneka umenga ni umwagazi w'intama, kandi ni wa mwagazi w'intama Yesu Kristo wenyine ubwiwe, ari we mu myaka 2000 heze yari ari ku isi ahari nk'umwagazi w'intama w'Imana. Ariko ku munsi w'iherezo we azoba ari intare yo mu muryango wa Yuda. Umwe nyene marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho wigaragarije mu mubiri w'umuntu nk'umwagazi w'intama w'Imana, ku munsi w'iherezo azoba agaragaye nk'intare yo mu muryango wa Yuda. Rero nimurabe ingene iyo ari Imana mu buryo buciye bugufi, niko atubwira integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Rero iki gitabo kimatanishijwe udushasharandwi gitegerezwa kugurwa mu gihe cya nyuma, gitegerezwa kuzingurugwa ibihe by'ishengero ryo mu banyamahanga, ibihe ndwi bimaze gushika ku iherezo ryavyo.
kandi icyo nicyo gituma ibintu byose byari kuzoba biriko birabera mu gihe cya nyuma byarishushanyirije mu bavugishwa baba bo mu isezerano rya kera n'abo mu isezerano rishasha ushizemo n'abamarayika ntumwa ndwi na cyane cyane byarishushanyirije cyane mu mumarayika ntumwa w'indwi. hariho ibintu byinshi byaboneka umenga biriko birashyikirizwa mu nteguza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo, ariko byariko birishushanyiriza muri we gusa. rero nimwitegereze mwumvirize Imana iriko iratuvugisha biciye mu nteguza yayo mu gihe cya nyuma canke ku iherezo canke mu ntambuko y'igihe cy'ishengero rya Lawodikiya, aho haba ugushika ku iherezo ry'ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga. murabona we aradutangariza, aratumenyesha ko Kristo azohinduka akareka kuba umwagazi w'intama agahinduka intare. mbega ukuza kwa kabiri kwa Kristo kwatangajwe gute? Kwaza nk'intare yo mu muryango wa Yuda. mbega Yohana Umubatiza nawe yatangaje ukuza kwa mbere gute? Kwaza nk'umwagazi w'intama w'Imana. murabona rero nimuraba ingene integuza itegerezwa gutangaza ukuza k'umwami mu buryo we abagira yigaragazemo. Yohana Umubatizi yategetswe kumutangaza nk'aza nk'umwagazi w'intama w'Imana, ariko ubu naho integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo, ukuza kwa kabiri agutangaza kwaza nk'intare yo mu muryango wa Yuda mu gikorwa cyo kwisubiza ibyiwe. rero turashobora kubona uyu mugambi wose, tukabona ko ku munsi w'iherezo ko ariho iki gitabo cy'ibimatanijwe ndwi niho cyakigwa kikava mu kuboko kw'ibyagiye ku ntebe kugira ngo kizingurugwe gihishurirwe ishengero ry'umwami Yesu Kristo. rero turabona ko uva mu ntambu kujya mu yindi, mu gihe ujya mu kindi mu ishengero ry'abanyamahanga hagiye harashikirizwa impapuro zo mu iki gitabo cy'ibimatanijwe ndwi. nk'akarorero ibihendwi cyangwa intambuko ndwi z'ibihe by'abanyamahanga turazibona uhereye mu kimatanijwe cya mbere kugeza mu kimatanijwe cya gatatu. hanyuma reka turabe ngaha, reka tubirabe ngaha, reka turabe ikimatanijwe cya kane kugira ngo turabe icyo hatubwira. mu kimatanijwe cya kane turabona ko ugendera ku ifarasi aza ariko agendera ku ifarasi mu bihe bitandukanye, kandi uwo ifarasi yiwe igenda irahindura ibara. mu ntambuko ya mbere cyangwa mu rugendo rwa mbere turamubona ariko agendera ku ifarasi yera. mu kigabane cya gatandatu mu byahishuriwe Yohana haravuga hati, mbona umwagazi w'intama amena kamwe muri twa dushasharandwi tumatanije cya gitabo. numva kimwe muri bya binyabugingo bine kivuga nk'ijwi ry'inkuba kiti ngwino. mbona ifarasi y'igitare, kandi uyicaye ko yari afise umuheto ahabwa igitsibo, agenda anesha, kandi ngo yame anesha. uyu ni Antikristo cyangwa mpwemu wa Antikristo, aje ari ku ifarasi y'ivyizegwa zandemeye n'imigenzo cyangwa imigigwa. ni ukuvuga ifarasi ishushanya ububasha. kandi amenye cya kabiri kimatanije cya gitabo, numva ikigira kabiri mu binyabugingo kiti ngwino. haza iyindi farasi y'akagajo, uyicaye ko ahabwa gukura amahoro mu isi ngo bicane, kandi ahabwa inkota ndende. aha Antikristo wenyene murabona ingene ava ku ifarasi akajya ku yindi. ni ukuvuga ava ku ifarasi y'ibara akajya ku ifarasi y'irindi bara. ni umwe Antikristo nyene. rero murabona ingene ifarasi yiwe ihindura ibara. ni ukuvuga aza ariko aragendera kuri ya farasi nyene, ariko igenda irahindura ibara. hanyuma mu kimatanijwe kigira gatatu, kandi amenye cya gatatu kimatanije cya gitabo, numva ikigira gatatu mu binyabugingo kiti ngwino. mbona ifarasi y'agafyiri, kandi uyicaye ko yari afise umunzane mu minwe.
numva hagati y'ibyo binyabugingo bine nk'ijwi rivuga riti ingero imwe y'ingano ni idenariyo n'ingero zitatu za sayiri ni idenariyo ariko amavuta na vino ntugire icyo ubikorako. ni ukuvuga ngo ntihagire icyo ukora ku batoranijwe bafise mpwemu wanje yera, kuko amavuta ashushanya mpwemu yera, vino nayo ishushanya inkabuzo iterwa no guhishurirwa kw'ijambo ryo mu gihe kiba kigezweho. kandi amenye icya kane kimatanije icyo gitabo, numva ijwi ry'ikigira kane mu binyabugingo kiti ngwino. mbona ifarasi benjutse, kandi uwicaye ko yitwa Rupfu, kuzimu nawe aramukurikira. bahabwa ububasha ku kigira kane cy'isi ngo babicishe inkota n'inzara n'urupfu n'ibikoko byo ku isi. iki kimatanijwe kigira kane gishyitswa muri iki gihe cya nyuma, aho Sekibi yambaye umubiri muri Antikristo mu muntu w'icyaha, aho Sekibi azoba ariko arashyitsa ibi byashushanyirijwe ngaha mu kimatanijwe kigira kane. kandi ibimatanijwe by'ubwa mbere navyo murabona, uyu agendera ku ifarasi ari we yaje agendera ku ifarasi zirahindura ibara. murabona ko ari Antikristo. mu bihe bitandukanye by'ishengero ry'abanyamahanga yagumye ariko yigaragariza kuri iyi si. ikimatanijwe rero kigira kane ni ikimatanijwe cyahishuwe kitarashyitswa, ntikirashyitswa kugeza n'ubu. ibindi bimatanijwe byo byaramaze gushyitswa. abandi bagendera ku mafarasi, ni ukuvuga wa wundi nyine agendera ku ifarasi ya Antikristo, ku ifarasi yiwe igenda irahindura ibara, ku ifarasi yiwe y'ibyizegwa zandemeye n'imigenzo. rero aha mu kimatanijwe cya gatanu naho haravuga hati, mbona munsi y'igicaniro impwemu z'abishwe babahora ijambo ry'Imana no gushinga intahe bari bafise, batakambisha ijwi rirenga bati, databuja wera w'ukuri, uzogeza ryari kudaca amateka no kudahora abari mu isi amaraso yacu? mbega ni bande bari kubazwa ayo maraso? basaba ko ayo maraso yobazwa bande? ababa mu isi. mbega ayo maraso n'ayabande? ni ay'Abaheburayo bagiye baricwa mu guhamwa kwagiye kurakorerwa Abaheburayo mu bihe byose byarenganye. Hitler, Mussolini, Stalin n'abandi batware batwaza umukazo barahamye Abaheburayo, baragerageza kuzimanganya ku isi igihugu cy'Abaheburayo, ariko hari bo baba bariko barasaba guhogwa, bo bariko baba mu bundi buringanire. umuntu wese muri bo ahabwa imvune yera, babaligwa kumara iyindi minsi baruhuka, gushitsa aho igitigiri cy'abagurano bagenzi babo na bene se bagira bicwe nkabo, kugeza aho icyo gitigiri kizoshikira. hazobaho igitigiri cy'ibihumbi 144 by'Abaheburayo bazopfa gute? bazopfa nk'uko bapfuye abandi Baheburayo mu gihe cya Hitler, Mussolini na Stalin. ni ukuvuga yuko iki ari ikimatanijwe cyahishuwe kitarashyitswa, cyaramaze guhishurwa igice cy'abo basigaye gupfa bo mu Baheburayo bagapfa nk'abamaratiri, ariko ikindi igice kimwe cy'icyo kimatanijwe cyaramaze gushikirizwa mu gihe cy'uku gutotezwa kwakorewe ihanga ry'Abaheburayo. kandi mbona amena icya gatandatu kimatanije icyo gitabo, isi iratigita cyane, izuba ririrabura nk'igunira ry'ubwoya, ukwezi kose guhinduka nk'amaraso. iki kimatanijwe aho ubukozi bwa Mose na Eliya, ibiti by'imyelayo bibiri buzoba bugaragaye muri icyo gihe. iki kimatanijwe kirahishurwa mu bijyanye no gushyitswa kwacyo, kirugurwa mu bijyanye no gushyitswa kwacyo mu mwuzuro, igihe ngaha haba habaye iyi nyamugigima ikomeye inyuma y'ukumenwa kw'iki kimatanije. rero ibanga ry'iki kimatanijwe
ni uko ari Mose na Eliya abaza kugira ngo bakore ubukozi bwabo mu gihe cy'akababaro gakomeye, ariko bwa mbere bategerezwa kubanza kuba bari mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kuko baraboneka haba mu isezerano rya kera ndetse bakaboneka no mu isezerano rishasha, baraboneka bari mu ngoro y'Imana. Nuko rero barabonekera mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, ariyo ngoro ya Yesu Kristo. Nicyo gituma umuvugishwa n'Imana Mose yubatse abakerubi babiri ba zahabu ku mutemere wo guhongerako, ashingiye ku itegeko ry'Imana. Hagati muri abo bakerubi babiri hari Imana mu mucyo wa Shekina, iri ku mutemere wo guhongererako niho Imana yari igaragariye. Hanyuma umwami Salomo nawe nyene yubatse ingoro i Yerusalemu, nawe nyene yarubatse abakerubi babiri b'urubaho rw'umwelayo abatwikiriza zahabu. Abo bashushanya ubukozi bwa Mose na Eliya bwo ku munsi w'iherezo. Ivyo ni biti by'imyelayo bibiri. Rero turashobora kubona ingene kubera ko rya bihema Mose yubatse ndetse n'ingoro Salomo yubatse, izo ngoro zashushanya ingoro yo mu ijuru. Rero mu yandi majambo zashushanya ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo, ariryo shengero ry'umwami Yesu Kristo. Nuko rero ubwo bukozi bwari kuzotegerezwa kuba buri ku isi mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, mu kibanza cyahera cyane cy'iyo ngoro yo mu buryo bw'impwemu. Kandi mu ntambuko canke mu gihe cy'ikibanza cyahera cyane niho ibintu biri ku ntebe y'Imana mu ijuru, niho bizoba biriko bigaragarira mu ngoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo, mu kibanza cyahera cyane cy'iyo ngoro yo mu buryo bw'impwemu. Kandi mu yandi majambo igitabo gihesha uburenganzira kiraza kivuye mu ngoro yo mu ijuru, Kristo aracakira akakizana ku isi mu ngoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu, mu kibanza cyahera cyane cy'ingoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu. Nukuvuga yuko kiva mu ntebe iri mu ijuru kikaza ku ntebe izobiri ngaha ku isi mu mubiri w'ibanga wa Yesu Kristo, kiza mu gihe cy'intebe, mu gihe cy'ikibanza cyahera cyane cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Yesu Kristo. Icyo nicyo gituma Kristo yakiriye icyo gitabo gihesha uburenganzira akakizingururira mu ijuru. Hanyuma mu byahishuriwe hano ikigabane c'8 umurongo wa mbere haravuga hati, mwibuke yuko habanza kubaho ibintu biri hagati y'utuzitizo ngaha hamaze kugurwa ikimatanijwe ca gatandatu. Harabaho ibiri hagati y'utuzitizo hagati y'ikimatanijwe ca gatandatu n'ikimatanijwe c'indwi, aho naho nyene harabaho ibintu vyinshi. Rero mu kigabane c'8 umurongo wa mbere mu byahishuriwe Yohana haravuga hati, kandi amenye ikigira indwi kimatanije ico gitabo, haba agacerere mu ijuru nk'igihimba cy'isaha. Ukugurwa kw'ikimatanijwe c'indwi kwatumye haba agacerere mu ijuru nk'umwanya w'igihimba cy'isaha, kuko ikimatanijwe c'indwi n'ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Kandi ribanga ritari rizwi haba mu ijuru no ku isi, n'abamarayika nabo ntibari bazi ribanga. Hanyuma rimaze guhishurirwa mu ijuru, rihishuwe na Kristo, turabona ko bose ngaho mu ijuru baciye bamenya, baratahuye iribanga, ariko bagumye mu gacerere. Gutyo rero umwansi w'Imana Sekibi ntiyari guheza ngo amenye iribanga. Nuko rero iribanga ryo mu bwami bw'Imana, ubwami bw'ijuru, ryari gushikirizwa ku isi nk'uko hagiye harasitswa n'ayandi mabanga. Kandi murabona mu gihe cya nyuma, mu gushyitswa kw'iri banga, umwansi w'Imana ntiyari gushobora kuritahura. Icyo nicyo gituma atari gushobora, naho yari kugerageza kwigana, ntiyari gushobora kuryigana neza. Nuko rero ntiyari gushobora guhenda abatoranijwe b'Imana, naho yari kuzogerageza kubahenda, kuko abatoranijwe turabona ko badashobora guhendwa, kuko baba baranditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama uhereye isi itararemwa. Kandi muri buri gihe no muri buri kiringo Imana irabarungikira intumwa, umuvugishwa abaje azanye ijambo. Kubera iki? Kugira ngo gutyo bakire ijambo. Kandi bakiriye ijambo n'intumwa ibizanye iryo jambo, ntibaheza ngo bashobore guhendwa, kuko Imana ibibafitiye ijwi ryayo, ijambo ryayo, kugira ngo baryumvirize. Kandi ntibazokumviriza uwundi muntu n'umwe. Intama zanjye zumva ijwi ryanjye zikankurikira, ndazizi, niko Kristo avuga. Kandi aravuga ati,
avuga ko zitazokumviriza iki, ntizizokumviriza ijwi ryabo zitazi. Rero turashobora kubona ko iri banga ry'ibimatanijwe uva mu gihe uja mu kindi ryagiye birashitswa. Rero ubu naho turi mu gihe aho ikimatanijwe c'indwi arico kigeze mu mwanya wagenywe n'Imana kugira ngo gishikirizwe ku isi. Kandi ico kimatanijwe n'ukuza kwa kabiri kwa Kristo aje nk'intare yo mu muryango wa Yuda, kuko ikimatanijwe c'indwi n'ukuza kwa kabiri kwa Kristo aje nk'intare yo mu muryango wa Yuda. Kandi ukugurwa kw'iki kimatanijwe mu bijanye no gushitswa kwaco ku isi n'ugushyitswa kukuza kwa kabiri kwa Kristo aje nk'intare yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'uganza baganza mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe. Kandi kirafise intango n'iherezo. Ukugaragara kw'ikimatanijwe c'indwi ku isi birafise intango n'iherezo. Rero murabona ingene mu gushyitswa kw'ikimatanijwe c'indwi ku isi imigisha y'Imana izoza ku batoranijwe b'Imana bose. N'igihe c'inzamba ya nyuma canke inzamba y'iherezo irenga yumvirizwe, abatoranijwe b'Imana nabo bahamagagwe, begeranywe, bategurwe kugira ngo bahindurwe, bazamugwe kuri uyu munsi w'iherezo. Rero murabona ingene ku munsi w'iherezo Kristo ari we yagumye hari mu gihe uja mu kindi, ari mu ishengero ryiwe agaragaye biciye muri buri mumarayika ntumwa wo muri buri gihe, nk'uko Revera William Marion Branham avyerekana kuri iki gicapu gishushanya ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Aravyerekana mu buryo bwa piramide. Turabona ko biciye muri buri mumarayika ntumwa Paulo, Irene, Marte, Colomba, Luther, Wesley na William Marion Branham. Kristo yarihishije kandi arihishura biciye muri abo muri buri gihe, kandi yaravugishije abantu biwe, yarabahamagaye, arabegeraniriza mu gihe cyaba kigezweho, cyaba gihwanye n'umwe wese wo muri abo. Ubu naho ku munsi w'iherezo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, igihe cy'urukundo rw'Imana, Kristo biciye mu mumarayika ntumwa wiwe arahamagara akegeranya abatoranijwe biwe mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami ku butaka bwa Amerika Latine na Karayibe. Arico kibanza gishikizwamo igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, kandi aho niho hugurukira ikiringo kinini cy'ubwami, nk'uko habaye ikibanza gishikizwamo buri gihe cy'ishengero ry'abanyamahanga. Nk'akaroro, ikibanza cyashikizwemo igihe cya mbere habaye muri Aziya ntoya, intumwa y'ico gihe yabaye Paulo. Ikibanza cy'igihe cya kabiri, cya gatatu, cya kane, cya gatanu n'icya gatandatu n'icindwi habaye mu Burayi, mu bihugu bitandukanye byo mu Burayi. Kandi intumwa z'ivyo bihe zarungitswe mu ivyo bibanza vyashikirijwemwo ivyo bihe. Hanyuma ikibanza cyashikirijwamwo igihe c'indwi c'ishengero ry'abanyamahanga ni muri Amerika ya ruguru, aharungitswe Revera William Marion Branham. Hashikirijwe intambuko y'indwi y'igihe c'ishengero ry'abanyamahanga, kandi aho Kristo yari ahagaragariye mu mumarayika ntumwa wiwe Revera William Marion Branham, umumarayika ntumwa w'igihe c'indwi c'ishengero ry'abanyamahanga. Kandi biciye muri uwo yariko aravuga, ahamagara yegeranya abatoranijwe biwe, abegeraniza mu mubiri w'ibanga wa Kristo mu ntambuko y'indwi canke igihe c'indwi c'ishengero ry'abanyamahanga. Hanyuma kandi yaranagaragariye no muri iki gihengeri hagati y'igihe c'indwi n'igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, aho mpwemu wa Kristo naho nyene yari ahagaragariye. Ariko aho bari bamaze kwirukana kugaranira hanze mpwemu wa Yesu Kristo agaragariye muri Revera William Branham, bari bamwirukanye mu gihe c'indwi c'ishengero ry'abanyamahanga, bari bamugaraniye hanze ya Laodikiya. Ariko nimurabe isezerano nuko igihe gishasha cyari kuzoza, kandi we yaravugishijwe kw'ico gihe gishasha no kuko kugaragara gushasha kwa Kristo uko akorera mu gihe gishasha no mu kiringo gishasha. Kandi yariko aratangaza ko ivyo bizoba. Nico gituma we yabaye integuza y'intumwa nshasha y'ikiringo kinini, yabaye integuza y'igihe gishasha, yabaye n'integuza y'ubutumwa bushasha, yabaye n'integuza y'ikibanza gishasha aho Kristo yari kuzobagaragariye. Ico nico gituma we avuga ati ubutumwa buzoja mu kindi gihugu no mu bandi bantu mu rindi hanga. Nico gituma kandi imituragano yo mu vyahishuriwe hano ikigabane c'icumi yumvikanisha amajwi yayo mu rundi rurimi rutari ururimi rwavugwa n'umwe wo mu bamarayika ntumwa ndwi.
kuko ni mu rurimi bo batari bazi, ni mu rurimi ubwo we azoba ariko arashikirizwamo igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka n'ikiringo cy'ubwami, kandi ubwo ruzoba ari ururimi ruvugwa n'umumarayika w'umwami Yesu Kristo, uwo Kristo avuga ko agira ati, jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ibyo mu mashengero. Ibyahishuriwe Yohana 22:16 n'ibyahishuriwe Yohana ikigabane cya 4 umurongo wa mbere aravuga ati, duga uze hano nkwereke ibikwiye kuzobaho hanyuma y'ivyo. Mbega ni hehe Kristo atwerekera ibintu bitegerezwa kubera kuri uyu munsi w'iherezo? Ni mu kiringo cy'ubwami no mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, kandi ikibanza gishyikirizwamo icyo gihe ni Amerika Latine na Karayibe. Rero murabona ingene tuduze mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, igihe cy'ikibanza cyahera cyane kigoroye mu buryo bw'impemu ya Kristo. We araheza akatwereka ibi bintu byose bigiye kuba vuba, kuko we mu buryo bwa mpemu yera ku munsi w'iherezo yari kuzoba ari mu mumarayika ntumwa wiwe, ariko aratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba, kuko umumarayika wa Yesu Kristo n'uwo aba yatumye umuvugishwa we w'ikiringo kinini wo mu kiringo cy'ubwami n'uw'igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Uyo ni umusigo wa mpemu w'Imana ku munsi w'iherezo. Rero murabona mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 22 umurongo wa 6 ingene hatubwira, haravuga hati, arambarira hataye amajambo nayo kwizerwa n'ay'ukuri, kandi umwami niyo Mana igera impwemu z'abavugishwa nayo yatumye umumarayika wiwe kwereka abagurano biwe ibigira bibe vuba. Rero murabona ingene dufise isezerano ko we azotwereka ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Turabifite mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 4 umurongo wa mbere. Rero biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, uko niko ibyo bintu byose bimenyekanishwa, ibyo bitegerezwa kuba vuba, kuko mu mumarayika ntumwa wiwe niho Kristo yari kuzoba agaragariye ku munsi w'iherezo, ariko aratumenyesha biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, atumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba. Rero murabona ingene ku munsi w'iherezo igitabo cy'ibimatanijwe ndwi, igitabo gihesha uburenganzira ku majuru n'isi, igitabo cy'ubucunguzi cy'ibyaremwe byose, ku munsi w'iherezo gitegerezwa kwakirwa kigakugwa mu kuboko kw'iburyo kw'ibyagiye ku ntebe. Kristo ategerezwa kucyakira hanyuma akakizingurira mu ijuru, akakizana kizinguriye ku isi kugira ngo gishyurirwe ishengero ry'iwe, kandi kugira ngo gutyo ishengero ry'iwe rishobore gusubizwa mu bugingo budashira. Rero ku bw'ivyo murabona ku munsi w'iherezo hazobaho umugwi w'ibiremwa abantu, amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama, abazohamagarwa bakegeranywa, kandi hakoreshejwe uwo mugwi hazokuzura umubiri w'ibanga wa Yesu Kristo. Kandi igitabo gihesha uburenganzira kizosubizwa ibiremwa abantu, abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, kugira ngo basubizwe mu bugingo budashira bafise umubiri uhoraho. Gutyo rero abatorejwe b'Imana basubizwa ibyo byose Adamu na Eva batakaje mu kugwa. Rero murabona igituma Kristo azana icyo gitabo cy'ibimatanijwe ndwi akakizana ku isi, akizanira ishengero ry'iwe. Nicyo gituma ategerezwa kugiha ishengero ry'iwe, kandi mu ishengero ry'iwe hategerezwa kuba hari umuvugishwa, intumwa, kuko ijambo riza ku bavugishwa b'Imana. Kandi kubera ko iki gitabo gihesha uburenganzira kubera ari ijambo, hategerezwa kuba hariho umuvugishwa n'Imana ngaha ku isi mu gihe cya nyuma, ku munsi w'iherezo. Kandi uwo ategerezwa kuba ari intumwa yo ku munsi w'iherezo yo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka n'ikiringo cy'ubwami, kugira ngo ijambo rize kuri we, kandi kugira ngo gutyo we arye iryo jambo ryambara umubiri muri we, natwe nyene aduhe kuri iryo jambo mu buryo bw'ubutumwa. Twese rero tujye iryo jambo ribe umubiri muri twebwe twese, kuko umuntu ntazotungwa n'umutsima gusa, ariko azotungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Rero kubera ko ari ijambo, murabona mu byahishuriwe hano ikigabane cy'icumi turabona ku murongo, reka tubandanye dusoma ikigabane cy'icumi umurongo
haravuga hati, kandi imituragaro ndwi imaze kuvugana ariko ngira nandike, numva ijwi rivuye mu ijuru rimbarira riti, matanisha ishajara udomemo ikimenyesho ibyo imituragaro ndwi ivuze ntuvyandike. Ibiri mu mituragaro ndwi ni uguhishurwa ko kuza kwa kabiri kwa Kristo. Kandi imituragaro ndwi imaze kuvuga, mbega yavuze iki? Yahishuye iki? Yahishuye ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intare yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'ubuganza baganza mu gikorwa cyo kwisubiza ibyiwe. Ariko Yohana yarabukijwe kwandika ibyari bivuzwe. Rero murabona ko ari ijwi rya Kristo, ariko aravugisha ijwi ry'imituragaro. Imituragaro ndwi iriko irumvikanisha amajwi yayo. Harabandanya havuga hati, umumarayika nabonye ahagaze ku kiyaga n'imusozi, amanika ukuboko kw'iburyo agutunga mu ijuru, arahira ibaho ibihe bitazoshira. Yaremye ijuru n'ibirimwo, n'isi n'ibirimwo, n'ikiyaga n'ibirimwo, ati ntibigitevye. Ariko mu minsi y'ijwi ry'umumarayika w'indwi, aho azoba agira avuze inzamba, niho ibanga ry'Imana rizoba riherahejwe, nk'uko yabariye abasabyi bayo ubutumwa bwiza, nibo bavugishwa nayo. Rya jwi numvise rivuye mu ijuru, nongera kuryumva rimbarira riti, genda wabire igitabo kizinguruye kiri mu kuboko k'umumarayika ahagaze ku kiyaga n'imusozi. Nja aho uwo mumarayika ari, ndamubwira kumpa ako gatabo. Arambarira ati, nda ugatsonsomere, karakururira mu nda, ariko mu kanwa karagusosera nk'ubuki. Nabira ako gatabo ngakura mu kuboko k'umumarayika, ndagatsonsomera, mu kanwa kansosera nk'ubuki, maze kukarya mu nda hacika umururazi. Barambarira batukwiye kuzosubira kuvugishwa iby'amoko menshi n'amahanga menshi n'indimi nyinshi n'abami benshi. Rero murabona ngene ubutumwa bw'ubuvugishwa bugenewe amahanga yose n'indimi zose n'amoko yose buzoza buvuye muri uwo ajya ako gatabo kazinguruye, ako Kristo azana agakuye mu ijuru. Nuko rero uwo arasubizwa ibyo Adamu byose yatakaje mu kugwa. Uyo araronka ukugarurwa canke ugusubizwa kw'ivyo bintu, yaba we ndetse n'ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Nicyo gituma ku munsi w'iherezo, ijwi rirenga ry'inzamba canke inzamba ya nyuma iravuga ukuvuga k'ubutumwa bwiza bw'ubwami. Iyo nzamba ivuzwa nande? Umumarayika w'umwami Yesu Kristo. Ariko aramenyekanisha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba, biciye mu butumwa bw'inkuru nziza y'ubwami. Hanyuma turabona ko abatoranijwe bahamagagwa, bakegeranywa, bagakoranizwa mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Hanyuma hazoca habizuka ry'abapfiriye muri Kristo, hamwe no guhindurwa kwa twebwe abariho turi bazima. Gutyo rero tuzoronka umubiri uhoraho, kuko igitabo gihesha uburenganzira kizoba kiri ku isi hagati mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Kandi abacoze b'Imana bazoba bakiriye, kuko iryo ni ijambo, ubutumwa, imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu z'abatonze b'Imana bose, kugira ngo buri mwana w'umuhungu n'umukobwa w'Imana asubizwe mu bugingo budashira, asubizwe mu iragi ry'Imana, kuko turabaragwa b'Imana n'abaraganwa na Kristo Yesu umwami wacu. Nicyo gituma umumarayika w'inkomezi iki gitabo gihesha uburenganzira agihereza umuntu. Aha mwiyerekwa uwo ni Yohana Umubatizi, ni umwigishwa Yohana ariwe yashushanije mu mubiri w'ibanga wa Kristo n'umumarayika ntumwa wo muri buri gihe. Kandi ku munsi w'iherezo yakiriye icyo gitabo akakijya, aba ariko arashushanya umubiri w'ibanga wa Kristo uhagarariwe n'umumarayika w'umwami Yesu Kristo, uwo Yesu Kristo azoba agaragariyemo mu buryo bwa mpwemu yera. Kandi mu yandi majambo, we niwe yakira icyo gitabo gihesha uburenganzira akakijya ku munsi w'iherezo. Kandi natwe araduha ko kuri iryo jambo kugira ngo turijye. Twese rero turajya kuri iryo jambo kugira ngo natwe dushobore guhindurwa, turonke umubiri mushasha, kugira ngo dushobore gusubizwa ibyo byose Adamu na Eva batakaje mu kugwa. Ibyo byose byongeye byarashushanijwe igihe Imana yarokora ihanga ry'Aburayo muri Egiputa biciye mu mvugishwa Mose. Aho Imana yariko irabasubiza mu gihugu cya Isirayeli. Byongeye kandi no kugarurwa kw'ihanga ry'Aburayo, aribo bari barajyanywe i Babuloni nk'inyagano. Inyuma y'imyaka 70 imaze gushitswa, turabona ko haciye haba ugusubizwa kw'ihanga ry'Aburayo mu gihugu cyabo Isirayeli.
rero ibi byose ibyo byose bishushanya ukugarurwa kw'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana ku munsi w'iherezo basubizwa mu bugingo budashira. Murabona, mu gihe cy'i Babuloni aharanditswe n'ibyete bijanye n'uko kugarurwa kw'ihanga ry'Abaheburayo mu gihugu cyabo. Byongeye kandi n'igihe umuvugishwa Yeremiya mu kigabane cya 32 igihe yagura itongo iragi rya muvyara we, iryo ubwa mbere ryari rya se wa muvyara we, hanyuma ryari ryabaye n'irya sekuru wa muvyara we, gutyo gutyo, kuko ryaza rirava ku muvyeyi rija ku mwana hama rikaja ku mwuzukuru. Rero yarakeneye kugurisha iryo tongo muvyara wa Yeremiya. Rero yaje kurondera Yeremiya kubera iki? Kuko Yeremiya yari afise uburenganzira bwo kugura iryo tongo, kubera ko yari uwo mu muryango wiwe. Rero ivyo ni ishusho n'urugero byashushanya Kristo, uwo yariko arishushanyiriza mu muvugishwa Yeremiya. Kandi turabona ko iryo tongo we yaguze rishushanya iragi ry'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Kristo rero, umucunguzi wo mu muryango, yaraguze iryo tongo arisha ikiguzi cy'urupfu hariya ku musaraba i Karuvariyo. Yaraguze iragi ry'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, iragi iryo Adamu yatakaje. Murabona, Yesu Kristo yarariguze Adamu wa kabiri. Rero ubu byose ni vyande, nibyo waguze iryo ragi. Turabona ko igitabo gihesha uburenganzira cy'iryo tongo Yeremiya yaguze. Icyo gitabo cyarashyizwemo ikimenyetso cyangwa ikidodo, hama gishigwa mu gwavya rw'ibumba, ugwavya rutoya rw'ibumba, kugira ngo icyo gitabo kibikwe ngaho, kandi kugira ngo mu gihe cyo kugarurwa kw'ibintu Yeremiya aheze yishyuze iryo tongo we yaguze, ariguriye wo mu muryango wiwe. Kandi ku munsi w'iherezo umucunguzi wacu wo mu muryango nawe arisubiza itongo yaguze. Iryo tongo Adamu yari arifise, ariko Adamu yaratakaje uburenganzira kw'iryo tongo, kw'iryo ragi. Kandi Kristo nawe yari afise uburenganzira bwo kugura iryo tongo, iryo ragi. Gutyo rero agacungura iragi, itongo Adamu yari atakaje ahomvye. Kristo yariko aracungura iryo ragi, aricungurira abande, aricungurira abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana, kuko iryo ni ragi ry'Imana, iry'Imana yahaye abana b'abahungu n'abakobwa bayo. Nuko rero umwansi yari yarigaruriye iragi ry'abana b'Imana kubera ukugwa ko mu itongo rya Edeni. Turabona ko kugeza ubu adafise igitabo gihesha uburenganzira, naho yafashe uyu mubumbe w'isi umwansi. Uyu mubumbe w'isi ari ryo ragi ry'Imana, iry'Imana yaraze abana bayo. Umwansi yarafashe ubwami bwo mu bihugu, iryo naryo nyene n'iragi ry'Imana, Imana yaraze abana bayo. Umwansi yarafashe ubutunzi bw'iyi si n'ibindi bintu byose, ibyo n'iragi ry'Imana, iry'Imana yaraze abana bayo. Ariko Kristo ku munsi w'iherezo azoba ariko arisubiza ibyo byose yacunguye. Kandi nk'uko mu mwaka wa yubile byose vyasubizwa mwene byo w'inkomoko, ku munsi w'iherezo naho mu kimpumbi c'indwi vyose bizosubizwa mwene byo w'inkomoko, vyose bizosubira kuba ibya Kristo, bibe n'ivy'abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana abavutse biciye mu kwizera Kristo, bakakira mpwemu wiwe yera, baronse ukuvuka ubugira kabiri. Rero murabona ingene mu gihe cya nyuma ingene dufise isezerano ryo kuza kwa Kristo aje nk'intare yo mu muryango wa Yuda, aje nk'umwami w'abami n'ubuganza baganza mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe, kugira ngo gutyo
muko kwishyuza kwa Kristo uko Kristo akora, kubera ko dufite uburenganzira kw'iryo ragi ryose, kugira ngo dusubizwe mu iragi ryacu, dusubizwe n'ibintu byose bijanye no kugarurwa kw'abana b'Imana basubizwa mu iragi ry'Imana. Aho harimwo umubiri mushasha, uwo ni umubiri uhoraho. Aho harimwo ikibanza cyo kuba abami n'abaherezi mu nganji y'ubwiza ya Kristo, kandi harimwo n'ayandi mahirwe menshi cyane, nk'akarorero ubuyabaga buhoraho, ubwo abantu bagumye barondera biciye mu bushakashatsi. Murabona ubuyabaga buhoraho buzosubizwa abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Bizogenda gute? Kristo abahaye umubiri uhoraho. Ni muri abo uburyo buciye bugufi bw'ingene hatorega umuti icyo kibazo cy'ingene ibintu bimeze ku kiremwa muntu, uko imyaka imucako agenda arasaza, hanyuma akagwara cyangwa agapfa kubera gushika mu zabukuru. Ariko ibyo bizokugwaho nitwamara kuronka umubiri mushasha, kuko uzoba ari umubiri uhoraho. Rero murabona ibanga ry'igitabo kizinguruye. Icyo ni igitabo cy'ubucunguzi, ugucunguka kw'amajuru n'isi. Ni igitabo gihesha uburenganzira ku majuru n'isi, icyo Kristo yacunguje amaraso yiwe y'igiciro, kandi icyo nicyo gituma amazina yacu yanditswe ngaho. Turabona ko Kristo yagumye ariko aratuvugira mu ijuru mu kibanza cy'ahera cyane, kandi yagumye ariko arahamagara arondera abatoranijwe biwe banditswe mu icyo gitabo gihesha uburenganzira. Icyo gitabo ni igitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Rero murabona ingene hagenda harashyitswa ibiri mu icyo gitabo bishyikirizwa ngaha ku isi, kugeza dushyitse muri iki gihe cya nyuma, aho ikimatanijwe cy'indwi ariko kuza kwa kabiri kwa Kristo, aho byasezeranywe ko gishyikirizwa kuri uyu munsi w'iherezo, haje nk'intare yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'ubwanza baganza mu gikorwa cyo kwisubiza ibyiwe, kugira ngo gutyo abana b'Imana basubizwe mu bugingo budashira, bafise umubiri uhoraho. Ukuza kwa kabiri kwa Kristo guha ishengero ryiwe ukwizera guhishurirwa kurishoboza guhindurwa no kuzamurwa uko no guhishurirwa kukuza kwa kabiri kwa Kristo, aje nk'intare yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'ubwanza baganza mu gikorwa cyo kwisubiza ibyiwe. Gutyo rero abatoranijwe b'Imana bazoba bariko barabona ukuza kwa kabiri kwa Kristo gushikijwe nk'intare yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'ubwanza baganza mu gikorwa cyo kwisubiza ibyiwe. Kandi bazoba bariko barahamagagwa, begeranywa, bategurwa kugira ngo bahindurwe, bazamugwe, ni ukuvuga ngo kugira ngo basubizwe mu iragi ry'Imana, iryo Adamu na Eva batakaje mu kugwa. Ariko iryo ragi rizosubizwa abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Turabonye iki gitabo cy'ibanga kiri mu kuboko kw'iburyo kw'Imana mu kigabane cya 5, hanyuma twakibonye mu kigabane c'10 kiri mu kuboko kwa Kristo, icyo gitabo kizinguruye. Hanyuma twakibonye kivuye mu kuboko kwa Kristo kikaja mu kuboko k'umuntu, ari we acaronka itegeko ryo kukijya, kugira ngo gutyo kibe umubiri muri we. Icyo gitabo gihesha uburenganzira. Gutyo haheze haze ugusubizwa ibintu byose, hasubizwa uburenganzira bwose bw'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana ku munsi w'iherezo. Turabonye ko icyo gitabo atanumwe yari ashoboye kuzingurura, atanu wari ashoboye mbere no kukiraba mu ijuru, kirazanwa ku isi. Rero kigaherezwa umuntu akakijya, kuko aronka itegeko ryo kukijya, kugira ngo hanyuma acavugishwa iby'amahanga menshi, amoko menshi n'indimi nyinshi.
ni ukuvuga yuko haba nk'ibyabaye ku muvugishwa Ezekiyeli mu kigabane cya mbere. Mu kigabane cya mbere Ezekiyeli aho ibyanditswe bitubwira, reka turabe ngaha muri Ezekiyeli ikigabane cya kabiri. Reka dusome ngaha mu kigabane cya kabiri, ikigabane cya kabiri umurongo wa mbere ukabandanya, haravuga hati, arambarira ati, mwana w'umuntu, vyuka uhagarare n'ibirenge vyawe mbone kugira icyo nkubarira. Akivugana nanje, mpwemu anyinjiramwo ampagarika n'ibirenge vyanje, maze numva uyo avugana nanje arambarira ati, mwana w'umuntu, ngutumye ku Bisirayeli, ku ihanga ry'abagarariji bangararije, bancumuye ko bona basekuruza gushitsa no kuri uyu munsi nyene. Ni abana b'inshinyaguza b'imitima ikomantaye, abo ni bo ngutumye ko uzubabarire. Utuku ni ku Mwami uhoraho agize. Nabo bazokumva canke batazokumva, kuko ari inzu y'abagarariji. Ariko rero bazomenya yuko uvugishwa n'Imana yabaye muri bo. Kandi nawe mwana w'umuntu, ntuzutinye n'amagambo yabo, niyo woba mu mikere no mu mahwa, ukabana na za sikorupiyo, ntuzutinye amagambo yabo, canke ngo uranduge umutima n'igitsure cabo n'ahari inzu y'abagarariji. Nuko uzubabarire amajambo yanje, bo kumva batokumva, kuko ari abagarariji cyane. Ariko weho mwana w'umuntu, niwumve icyo nkubwira, ntube umugarariji nk'iyo nzu y'abagarariji. Asamika akanwa kawe, maze icyo nguha ukirye. Rero aho Imana yagira imuhe ikintu cyo kurya uyu muvugishwa, ngize ntya mbona ukuboko kuramvuye kuza iyo ndi, maze mbona gufise umuzingo w'igitabo, akizingururira imbere yanje, kandi cyari cyanditswe imbere n'inyuma, cyanditswemwo intimba n'amaborogo n'amahano. Ikigabane cya gatatu harabandanya havuga hati, nuko arambarira ati, mwana w'umuntu, icyo ubonye ukirye, ujye uwo muzingo, uheze ugende ubarire inzu ya Isirayeli. Nuko nasameka akanwa kanje angaburira uwo muzingo. Arambarira ati, mwana w'umuntu, haza inda yawe n'amara yawe, uyuzuze uyu muzingo nguhaye. Nuko ndawurya, mu kanwa unsosera nk'ubuki. Maze arambwira ati, genda ushikira ab'inzu ya Isirayeli, ubabarire amajambo yanje. Rero murabona ko uyu muntu yariye iki gitabo yari umuvugishwa, kuko ijambo ry'Imana riza ku bavugishwa b'Imana. Kuko ntagutumye ku ihanga ry'abavuga imvugo itumvikana n'ururimi rugoye, ariko ni kuba inzu ya Isirayeli. Si ku mahanga menshi avuga imvugo zitumvikana n'indimi zigoye, abo mudashobora kumvikana mu majambo. Ni ukuri yaba ari bo ngutumye ko, bo bokumviye. Ariko inzu ya Isirayeli ntizokumvira, kuko nanje banse kunyumvira. Kuko ab'inzu ya Isirayeli bose mu ruhanga rwabo ari abanyakadada, bikomantaje imitima. Mpinduye mu maso hawe ngo hakomere hahangare mu maso habo, n'uruhanga rwawe ngo rukomere ruhangare impanga zabo. Uruhanga rwawe ndaruhaye gukomera nk'intosho rurushe isare. Ntuzubatinye canke ngo uranduge umutima n'igitsure cyabo, n'ahari inzu y'abagarariji.
rero murabona ingene imana ngaha imuha ijambo mu muzingo wanditswe, kuko muri icyo gihe, muri kiriya gihe, ijambo ry'imana ryaba ryanditswe ku mizingo y'ibitabo, ntiryaba ryanditswe nk'uko ibitabo vyanditswe ubu, uko ijambo ubu turifise. Rero kubera ko iri ryari iyerekwa, Ezekiyeli yarariye iri jambo, ryari riri mu buringanire bwa gatandatu, kugira ngo hanyuma akoresheje ibiri muri aya majambo yari yanditswe mu uyu muzingo muri iki gitabo, aheze avugishwa bw'irihanga ry'Abaheburayo. Rero murabona vyongeye ingene no mu vyahishuriwe Yohana ikigabane c'icumi, arabwirwa uwuherezwa iki gitabo, uhabwa iki gitabo abwirwa yuko yokijya. Haravuga hati, ryajwi numvise rivuye mu ijuru nongera kuryumva rimbarira riti, genda wabire igitabo kizinguruye kiri mu kuboko k'umumarayika ahagaze ku kiyaga n'imusozi. Nja aho uwo mumarayika ari, ndamubwira kumpa ako gatabo. Arambarira atenda ugatsonsomere, karakururira mu nda, ariko mu kanwa karagusosera nk'ubuki. Mu nda kararura kubera iki? Kuko kubw'ijambo haraza imibabaro myinshi n'umururazi. Ibyo bituma rero icyo gitabo kirura imbere mu nda y'umuntu, ariko mu kanwa ho kirasosa nk'ubuki, kuko nta kintu kiriho gisosa kiryoshe nk'ijambo ry'Imana ririko riravugwa. Kandi mu kanwa k'umuvugabutumwa aba yariye iki gitabo, ijambo rirasosa, we ariko ararivuga, kuri we rirasosa, birasosa kuvuga ijambo ry'Imana. Nabira ako gatabo ngakura mu kuboko k'umumarayika, ndagatsonsomera mu kanwa kansosera nk'ubuki, maze kukajya mu nda hacika umururazi. Barambarira batukwiye kuzosubira kuvugishwa iby'amoko menshi n'amahanga menshi n'indimi nyinshi n'abami benshi. Nimurabe ingene haza ubukozi bw'ubuvugishwa bwo ku munsi w'iherezo. Nimurabe ingene buzanye ubutumwa bw'ubuvugishwa bugenewe amahanga menshi, indimi nyinshi n'amoko menshi. Ubu butumwa buza buriko buravugwa n'uwujya aka gatabo kamatanishijwe udushasharandwi, ariko kazingurwa n'umukundwa wacu Umwami Yesu Kristo, kagahabwa umuvugishwa wiwe wa nyuma, intumwa iyo we arungika ku isi ku munsi w'iherezo. Kandi uwo azari karahishurira ishengero ryiwe ibi bintu Imana iba yamuhishuriye. Kandi vyongeye aza ariko aravugishwa, avuga ibintu bigiye kuba, byaba ibyiza ndetse n'ibibi, yaba imigisha y'Imana ndetse akanavuga n'ibihano by'Imana. Rero turashobora kubona ko aza ariko aravugishwa, avuga ibihano by'Imana bigiye kuza ku isi, umunsi wo kwihora kw'Imana yacu, ariko kandi aza ariko aravugishwa anavuga n'izuka ry'abapfiriye muri Kristo no guhindurwa kwa twebwe bakiriho turi bazima, kugira ngo iryo sezerano rishyitswe ryari ku munsi w'iherezo. Kandi aza ariko arahishura, yugurura ibanga ry'icyo ari cyo umunsi w'iherezo, ari cyo kimbumbi c'indwi. Kandi aza ariko arerekana ko twongeye ku kirangamisi imyaka yo gucegwa ikiriko, arerekana ko twamaze gushika ku munsi w'iherezo. Gutyo aza ariko arahishura aya mabanga yose ajyanye n'umunsi w'iherezo, amabanga atashoboye guhishurwa n'umwe wo mu bamarayika n'umwandi wo mu bihendwi by'ishengero ry'abanyamahanga. Ariko kuri aya mabanga intumwa zo mu bihendwi zarayavuze ko, zaragize icyo ziyavuga ko, n'intumwa zo mu isezerano rya kera zaragize icyo zivuga kuri ibi bintu byari kuzobera ku munsi w'iherezo. Rero uyu mumarayika aza ariko arashingira intahe ibi bintu byose, yerekana ugushyitswa kw'ibi bintu uko biba biriko biragenda bishyitswa, bishikizwa kuri iyi si, bishyikirizwa hagati mu biremwa abantu. Rero murabona ingene ibi bintu byose byari gushikirizwa ku munsi w'iherezo. Kandi twebwe turiko turaba ku munsi w'iherezo mu gihe cyagenywe n'Imana
kugira ngo igitabo cy'ibanga cy'ibimatanijwe ndwi kibe kizinguruye kandi kibe kiri imbere mu muvugishwa n'Imana. Umuvugishwa aba yariye icyo gitabo. Mbega none umumarayika w'inkomeza amanuka avuye mu ijuru afise ako gatabo kazinguruye ninde? Uwo ni Yesu Kristo mu kuza kwiwe, aje nk'intare yo mu muryango wa Yuda. Mbega iki gitabo kizinguruye kiba kirimo iki? Iki gitabo kizinguruye aricyo gitabo gihesha uburenganzira, ni igitabo cy'ubucunguzi, kandi kirimwo cyanditswemwo ibyo byose byari kuzocungurwa n'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Aho handitsemwo amazina y'abatoranyijwe b'Imana bose, abo bose bagize umubiri w'ibanga wa Kristo, umubiri w'ibanga w'umwami Yesu Kristo. Mbega icyo gitabo cyoba cyarigeze kuba kizinze? Cyari kiri hehe? Cyari kizinze kiri mu ijuru, mu kuboko kw'iburyo kw'ibyagiye mu ijuru, niko tubibwirwa mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 5 umurongo wa 1. Mbega icyo gitabo cyoba gifitaniye isano n'icyo n'icyari mu kuboko kw'ibyagiye ku ntebe? Reka turabe ingene Miguel, nta kindi gitabo woba ufise ngaho, kuko ahantu ari nahashyize akamenyetso, ariko aka gace karazinze sinshobora kuhasoma neza. Mbega cyoba gifitaniye isano n'icyari kiri mu kuboko kw'iyo yari byagiye ku ntebe? Ni ukuvuga iki gitabo, aka gatabo cyangwa igitabo kizinguruye, icyo Kristo azana mu kuboko kwiwe kw'iburyo mu byahishuriwe Yohana ikigabane c'10, mbega cyoba gifitaniye isano n'icyari kiri mu kuboko kw'iburyo kw'ibyagiye ku ntebe? Yego cyane, n'icyo gitabo kimwe nyene aho cyari kizinze. Kristo nawe cyakiriye akakizingurura, acururukana ku isi, rero akakizana icyo gitabo kizinguruye, icyo gitabo gihesha uburenganzira. Ni kubera iki Yohana asabye icyo gitabo? Umumarayika yamubwiye ko yokijya. Yohana ngaha yashushanya umumarayika ntumwe w'umwami Yesu Kristo wo ku munsi w'iherezo, ari wazoba ari mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Nuko rero ishengero ry'umwami Yesu Kristo mu buryo bw'ubukozi rizoba rishushanirijwe, rihagarariwe n'umumarayika w'umwami Yesu Kristo, uwo Yesu Kristo azoba agaragariyemwo. Kandi icyo nicyo gituma Yohana ategerezwa kujya icyo gitabo, ariko arashushanya mu buryo bw'ishusho n'urugero, ashushanya ibyo umumarayika w'umwami Yesu Kristo nawe azokora ku munsi w'iherezo. Ni kubera iki akiriye cyamusosiye mu kanwa, mu nda kikamururira? Kuko kukijya bitera umururazi, nk'uko byabaye no ku bavugishwa bo mu isezerano rya kera. Bo kubwo kwakira ijambo ry'Imana bahuye n'agatotezo kenshi n'ingorane nyinshi, ariko igihe baba bariko bararivuga, kuri bo ryaba risosa mu kanwa kabo, kuko nta kintu kiriho gisosa kiryoshe mu kanwa nk'ijambo ry'Imana ririko riravugwa. Mbega cyari cya Yohana gusa canke n'abandi nabo nyene bazokijya iki gitabo? Nizihe nyungu bizobazanira kujya ico gitabo? Kiribwa n'umumarayika w'umwami Yesu Kristo ku munsi w'iherezo, kandi kubera ko uwo ari umushumba w'ubwenge w'umwizigirwa, azoba ariko aragiha ko inzu yose y'Imana, abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana, abaha izo mfungurwa zo mu buryo bw'impwemu ziri muri ico gitabo. Kandi azoba ariko arakibaha ko biciye mu kuvugwa k'ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, kuko ubu butumwa ni imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu z'abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana ku munsi w'iherezo, mu gihe cy'ubugihe rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami. Kandi mu ubwo buryo uko niko azoha ishengero ryose ry'umwami Yesu Kristo ari heko, kugira ngo rijye kuri icyo gitabo, icyo we aba yaronse kizinguruye. Kandi kubera ko ijambo riza kubavugishwa,
uyo mumarayika ari we yashushanyirijwe hariya muri Yohana intumwa. Uwo mumarayika ni umuvugishwa w'ikiringo kinini cy'ubwami, ari we ku munsi w'iherezo azoba ariko aravugishwa ibijyanye n'amahanga menshi n'amoko menshi n'indimi nyinshi. Muri we hazoba hari ubukozi bwa Mose na Eliya, aribwo bukozi bw'ibiti by'imyelayo bibiri buzoba bugaragariye mu mumarayika w'umwami Yesu Kristo. Kandi icyo nicyo gituma ubukozi bwa Mose n'ubwa Eliya bwo mu vyahishuriwe hano ikigabane cya 11, ubwo bukozi bw'ubuvugishwa aribwo buza kugira ngo buvugishwe. Ubwo bukozi ku munsi w'iherezo bushikirizwa mu mumarayika w'umwami Yesu Kristo, kuko muri we hazoba hari ubukozi bwa Mose ku ncuro igira kabiri n'ubukozi bwa Eliya ku ncuro igira gatanu. Hazoba hari n'ubukozi bwa Yesu ku ncuro igira kabiri, kuko iyi Imana isezeranye ukuza k'umuvugishwa yigeze kubaho muri kahise. Uko kuba ukuza kw'impwemu y'ubukozi bwa wa muvugishwa, ubwo bukozi buze mu wundi muvugishwa. Uko niko bigenda ku bukozi bwa Eliya. Murabona, muri Eliya w'itishubi yarabaye ku isi, yaragize ubwo bukozi bukomeye mu ihanga ry'Abaheburayo no mu banyamahanga. Nabo yarakoreye mu Baheburayo no mu banyamahanga. Hanyuma naho amaze kugenda mu mukogote w'umuriro cyangwa mu gikarayi kiguruka nk'uko tuvyita muri iki gihe cyangwa nk'uko abantu bavyita muri iki gihe, turabona ko ubukozi bwa Eliya bwaciye buza kuri Elisa. Kandi igihe Elisa yuguruza Yorodani umutamana wa Eliya nk'uko nawe yari yabikoze, abana babiga iby'ubuvugishwa babibonye baci bavuga bati mpwemu ya Eliya yaje kuri Elisa. Yabaye incuro igira kabiri aho ubukozi bwa Eliya bwari bugaragariye ku isi mu wundi muntu. Hanyuma incuro igira gatatu aho ubukozi bwa Eliya bwari buri ku isi byabereye muri Yohana Umubatizi. Uwo umumarayika mukuru Gaburiyeli yarabwiye umuherezi Zekariya ko azovyara umwana, yari kuza afise impwemu n'ububasha vya Eliya, kandi yari guhindukiriza imitima y'abavyeyi ku y'abana. Nukuvuga yari guhindukiriza abavyeyi ku kwizera kw'abana kw'Abakristo, yari kubahindura. Hanyuma incuro igira kane aho impwemu y'ubukozi bwa Eliya yagaragara vyabereye mu nteguza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Rero reka turabe kugira ngo tubone ukubangabanganwa kukugaragara kwa gatatu n'ukwa kane kwa Eliya. Nimurabe igihe haza ku ncuro igira gatatu ubukozi bwa Eliya, igitwikirizo cy'umubiri witwa Yohana Umubatizi. Yesu ariko aravuga kuri Yohana Umubatizi, yaravuze mu kigabane cya 11 muri Yohana Mutagatifu ati nimba mugomba kuvyemera uwo niwe Eliya yari kuzoza. No mu kigabane cya 17 muri Yohana Mutagatifu, ahubwo mu nyihangane ni muri Matayo, Kristo aravuga, reka tuvuge neza iyi 200 mpejeje kubaha, dutegerezwa gukosora. Muri Matayo Mutagatifu ikigabane cya 11 niho atubwira ati uwo niwe Eliya yari kuzoza. Umurongo, reka tubahe n'umurongo nawo kugira ngo mubibone neza. Aratubwira ku murongo wa 14 ati nimwaba mugomba kuvyemera uwo niwe Eliya yari yaravuzwe ko azoza. No muri Luka Mutagatifu ikigabane cya mbere niho umumarayika mukuru Gaburiyeli yabwiye se wa Yohana Umubatizi mu kigabane cya mbere Luka umurongo wa 17 atazoyiza imbere ari no mutima wa Eliya n'ubushobozi bwiwe wasanganye imitima y'abase n'iy'abana n'intabarigwa azisubize ku bwenge bw'abagororotsi, ategurira umwami Imana ubwoko buroranye. No muri Matayo Mutagatifu ikigabane cya 17 umurongo wa 11 na 12, umurongo w'10 kugeza kwa 12 haravuga hati abigishwa biwe baramubaza bati none rero ni iki gituma abanyabwenge b'ivyanditswe bavuga yuko Eliya akwiye kubanza kuza? Yesu arabishura ati Eliya azoza koko, aroranye vyose neza, ariko ndababwira yuko Eliya yamaze kuza, yamara ntibamumenye, ariko bamwigiriye uko bagomba kose. Uko niko n'umwana w'umuntu agira ababazwe nabo. Ubona abigishwa biwe batahura ko yababwiye Yohana Umubatizi. Rero ngaha turahafize incuro ya gatatu aho impwemu n'ububasha vya Eliya vyagaragariye ku isi mu muntu.
rero murabona ingene ubu bukozi bwa Eliya bwavuye muri Eliya w'itishubi buza muri Elisa, buva muri Elisa buja muri Yohana Umubatizi, buva muri Yohana Umubatizi buja muri Revera William Marion Branham. Mu kugaragara kwabwo kugira kane, aho ubwo bukozi bwagaragaye buriko burategurira inzira ukuza kwa mbere kwa kabiri kwa Kristo, nk'uko ubwo bukozi bwari bwarateguriye ukuza kwa mbere kwa Kristo buri muri Yohana Umubatizi. Rero ubonaho ku munsi w'iherezo turafite isezerano ry'ukuza k'ubukozi bwa Eliya aje nk'umwe wo mu biti by'imyelayo bibiri byo mu Byahishuriwe Yohana ikigabane cya 11. Ibyo biti by'imyelayo bibiri biboneka muri Zekariya ikigabane cya 4. Rero murabona kandi ko dufise n'isezerano ry'ubukozi bwa Mose, kandi ubwo n'ubukozi bwa Mose na Eliya buba buriko burisubiramo ku munsi w'iherezo buri mu mumarayika w'umwami Yesu Kristo. N'ubukozi bwa Yesu nabwo buba buriko burisubiramo ku munsi w'iherezo buri mu mumarayika w'umwami Yesu Kristo. Nicyo gituma ibintu bitegerezwa kuba vuba, ibyo Yesu yavuze ko yari kuzohishura, ko yari kuzomenyesha abana biwe baduze aho we yarari. Murabona biciye mu mumarayika wiwe, uko niko Yesu Kristo abihishura, niko abimenyekanisha, akabimenyesha ishengero ryiwe ku munsi w'iherezo. Kuko mu mumarayika wa Yesu Kristo hazoba hari ubukozi bwa Eliya ku ncuro igira 5, ubukozi bwa Yesu ku ncuro igira 2, n'ubukozi bwa Mose ku ncuro igira 2. Turabonye ibanga ry'igitabo kizinguruye kiri mu Byahishuriwe Yohana ikigabane c'10 umurongo wa mbere kugeza ku wa 3 kugeza ku wa 13. Kandi biri mu ico gitabo ku bana b'abahungu n'abakobwa b'Imana n'imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu n'ubutumwa bwacu muri iki gihe. Kandi kimatanijwe c'indwi no kuza kwa kabiri kwa Kristo, ivyo tuzobivuga ko mu wundi mwanya. Ndaza kuba ndi kumwe namwe bundi bushasha ku mugoroba mu cigwa citwa ibanga ry'izina rishasha ry'umwami Yesu Kristo. Aho rero turaza kubona twitonze iryo banga ry'izina rishasha. Ese imigisha ya Yesu Kristo marayika w'isezerano yoba kuri mwebwe mwese, ikaba no kuri jewe nanje, kandi adufashe kugira ngo kuri uyu munsi w'iherezo tube turiko turabona igitabo kizinguruye, turiko turabona ibiri muri ico gitabo, kandi turiko turajya ico gitabo kihari mu buryo bw'ubutumwa kuri uyu munsi w'iherezo. Turiko turajya ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, tuba turiko turajya iki? Igitabo kizinguruye. Imana ibahezagire kandi barinde bazigame, kandi idufashe kuri uyu munsi w'iherezo, aho abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami, aho bari kuzoba bariko barajya igitabo kizinguruye, ibiri mu ico gitabo kizinguruye. Mbega none abo barihe? Abo batoranijwe bari kuzokijya? Turi ngaha muri Amerika Latine na Karayibe, turiko turakira uguhishurirwa kuri mu ico gitabo kizinguruye, kandi turiko turajya uko guhishurirwa. Imana ibahezagire kandi barinde, hamwe natwe bundi bushasha Miguel Bermudez Marine kugira ngo abandanye. Turasubira mu ijoro Imana ibishatse.